ubumwe niyo nzira yo gushika kwikanguro rikomeye cyane, hama n'amasengesho hamwe no kwiga ijambo ry'Imana. Nyakubahwa mwaserukiye mukuru w'igisagara ca Bujumbura, nyakubahwa mwaserukiye komine yacu ya Ntahangwa, nyakubahwa mwaserukiye urongoye umugambwe uri ku butegetsi hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse mu ntara yagutse, nyakubahwa mwashoboye kwitaba hano bino birori byacu, nyakubahwa Musanteri wa Muha, banyakubahwa murongoye izindi nani ifatanyije igikorwa c'Imana, banyakubahwa mugize komite nkuru ya RENAPEC mu rwego rw'igihugu, banyakubahwa murongoye RENAPEC mu makomine atatu yacu meza ya Bujumbura, banyakubahwa murongoye amazone mwashoboye kubana natwe hano, banyakubahwa muserukira amashengero musanzwe muri runani RENAPEC n'ahandi, banyakubahwa abakozi b'Imana mu cubahiro canyu Imana yabahaye kandi mu butandukane bwacu, nibagiye no kuvuga urongoye komite irongoye RENAPEC muri meri irongowe no umukozi w'Imana aje kutugaburira ijambo ry'Imana Apotre Nzobahimana. Reka mwese tuvuge tuti icubahiro kibi c'Imana kandi tugira amahoro, ubumwe n'urukundo mu miryango yacu. Uno munsi rero udasanzwe, RENAPEC Ntahangwa yateguye kino kiyago, ikiyago ciza kuko bashimye ko ubu munsi kwifuzanya ko umwaka mushasha uwe umunsi udasanzwe ukubaka ubumwe mu bakozi b'Imana. Iyo tuza abakozi b'Imana n'abaserukira inzego z'igihugu administration nabo n'abakozi b'Imana, sico gusa mbere banifuje yuko umwanya udasanzwe ukwerekana inzozi dufise mu iterambere ry'igihugu mu gushigikira leta y'u Burundi muri vision ifise y'igihugu biciye mu iyerekwa ry'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Uburundi bwifashe mu 2040, igihugu cifashe iteye imbere mu 2060, nico bagishizemwo. Hanyuma ikindi bashitsemwo kandi c'ingenzi tutatezwa gusiba gukora nico gusengera igihugu no gusengera iyi programme y'amatora, kuko ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu mbere no mu buzima bw'ishengero. Rero murumva yuko iyi komite ya Ntahangwa yakoze ibintu byiza cyane, tubakomera amashi. Rero mu izina ry'iwanje no mu izina ryabo naserukiye, kuko Imana yanteye iteka
guserukira uwo muryango mukuru w'abakozi b'Imana bita RENAPEC, Réseau national des pasteurs des églises chrétiennes au Burundi. Rero ndabashimiye ko mwitavye uwo mubonano kino kiganiro. Murabona yuko teme ari nziza cyane, turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese turashobora gukora byinshi kandi byiza cyane. Iteme nziza cyane gose. Bakiza kumbarira ino programa mu biro naranezerewe cyane, navuze nti RENAPEC ntahangwa, mwakuze gose, Imana ibahezagire cyane. Mu Gifaransa bavyise ngo ensemble nous pouvons faire mieux. Tugitangura gushiraho no muryango nicyo twifuza. Nagira ndababwire yuko twebwe uwo muryango watanguye mu 2014 dukoranijwe n'umuvyeyi mwese muzi akunze gutazira mama buntu, ni ex première dame Madame Denise Nkurunziza, niwe yadukoranije abakozi b'Imana twese, aba bishops, aba apotres, aba pasteri, abavuga butumwa, ko hageze ko twoja hamwe nk'abakozi b'Imana tugira ubumwe, kuko babiri basumba umwe, niko umusiguzi abivuga mu gitabo c'abasiguzi. None rero murabona yuko intambwe igeze kure, tumaze imyaka 10 tuko turakora. Rero imbuto yabivye Imana imuhezagire, kubana natwe mugabo yatubwiye kare ko byagoranye bitakunze, yagerageje kurondera akanya arakabura. Ndazi ko twese bidushikira, natwebwe twakoze ibikomeye kugira ngo tube tuhari. None rero iteme ni nziza cyane, Imana ibahezagire, ariko mu nkundire nsubire ndabibutse intumbero yatumye vision ya RENAPEC, icatumye abakozi bose b'Imana baje hamwe, bakiyumvira ko boja hamwe tugashinga uno muryango w'abakozi b'Imana. Ikintu ca mbere twifuza atari umwe avuyemo, niho narindi twifuza yuko haba cadre nationale duhuriramo nk'uko, kandi n'inzego z'igihugu zihari, ni administration n'abakozi b'Imana, uko birakenewe. Igihugu ntigishobora gutera imbere hatabaye gukorana, hatabaye ubumwe, kandi n'ishengero ntishobora gutera imbere. Rero iyo cadre nationale twiyumvira yuko ariho twoshobora guteza imbere ivuga butumwa, mbere washaka n'ijana butumwa, promotinga l'évangélisation. Tukiyumvira yuko muri iyo vision ariho tuzoshobora ubumwe butera imbere, na cyane cyane mu gutorera amatati ashobora kwatuka hagati yacu nk'abakozi b'Imana, mbere washaka tugafasha n'abandi. Mugabo ivyo tukabikora tiko dukorana n'inzego z'igihugu, niho bigenda neza. Ivyo twaravyumviriye kandi vyarabaye, twaragerageje. Abadukirikaniye hafi barabonye yuko habaye kugerageza bidasanzwe. Hariho imanza nyinshi zari kuja muri leta, twafashije mu kibano, mu ishengero. Nkaba muri hakaryo mbere yo gushimira ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano, aho abasuzuguye ibyo twabahanuye bagenda kwitwara mu bushikiranganji, bakazabona ikete babandikiye bati twisunze ivyo umuryango mukuru RENAPEC muri komine runaka, intara runaka yakoze, dusavye yuko umurepresenta hegari yotuma kwa Assemblée Générale, agasanga ivyo twafunditse ni navyo nabo ababwiye. Rero ukuri buraca muziko ntigusha,
murumva yuko twagize icyo tumara. Mbona akaryo kandi gushimira cyane komine Ntahangwa mu manza zishika muri myaka ya vuba zishika 6 zaje mubiri wacu ngo tubafashe, 3 nizo bashoboye nabo nyene kwikemurira ngaha aye muri komine Ntahangwa, mu bakomera amashi cyane. Mbere niwe mufasoni bavuze zibaye 4, ico ni kintu gihambaye gose n'ivyo Imana igomba, kuko musanzwe twebwe abakozi b'Imana twaje guca imanza ntonto. Bibiliya irabitwemerera. Turasoma aha mu Bikorinto ba mbere gabonisha 6 umurongo wa mbere ashikane kwa 6. Cyeta cya mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto bice 6 bereye ku murongo wa mbere. Ukuburana hagati y'abizera, iyo umwe muri mwebwe agize icyo apfa na mwene data wundi, ni kuki amwitwarira mu batubaha Imana ngo baba ari bo babacira urubanza, aho kwitura abizera ngo babatature? Mbega nimuzi ko abizera ari bo bazacira imanza isi? None niba muzacira imanza isi, mwananirwa mute gutatura amatate ari hagati yanyu? Mavyumva yuko twabihawe n'Imana. Shaka mbere ubandanye ubwa tuvyumve kuko n'ubutumwa bukomeye. Umusitari wa 3, mbega ntimuzi yuko muzacira imanza n'abamarayika? Nuko rero murashobora gutatura amatate asanzwe ari muri buno buzima. None iyo hadutse amatate yo muri ubu buzima, ni kuki mujya kurondera abacamanza b'abantu batanezerewe ishengero? Ibi ndabivuze kugira ngo ndabamaramaze. Birashoboka ko muri mwebwe habura n'umwe afise ubwenge ashobora gutatura amatate ari hagati y'abizera. Mwavyumva ngene Imana ikadutatira. Shaka ugeze ngaho Imana iguhezagire cyane. Murumva mu gihe imanza zacu zizija muri ministere, muri sentare, tuba twasamaye gose. Twategerezwa kubumvikanisha nimba natwe hagize icyo rupfa na mugenzi wacu, tukaja hamwe tukiyunga, hanyuma tugasaba imbabazi, kuko ubumwe butagagaye muri twebwe abakozi b'Imana mushaka zo tuburondera ahandi. Twatiza rero kubugaragariza muri twebwe, tugafasha abantu bafite ibibazo, ni naho n'inzego z'igihugu zizotwizera. Imana ishimwe cyane gose. Rero murumva yuko hari impamvu ikomeye cyane kugira ngo dushinge ubwo rwego, kandi twarabikoze kandi n'ubu tuzobandanya tubikora, kuko igikorwa cy'umwuzuzo ni Imana kiduhaye. Dutegerezwa kuzorinda turangiza urugendo tuzi yuko igikorwa cyacu ari igikorwa cy'umwuzuzo, ministère de réconciliation. Hanyuma rero iyo yari vision, ariko kandi bwadushike kuri iyo ntumbero hari ibintu by'ingenzi dusheza gukora kugira dushikire iyo vision. Nuko twumvikana yuko buri mu pastori wese uhari n'uzoza mu nyuma, twese tuja mu muryango w'abakozi b'Imana, tukubaka umuryango umwe RENAPEC. Hanyuma kandi tukagerageza gushira imbere akarangamutima k'umwungere mwiza, umwungere mwiza, tukigana Yesu. Niyo ntumbero twari dufise kugira ngo dushikire iyo ntumbero, niyo misi twari dufise. Hanyuma kandi tukagerageza kumvikana bidaciye mu migere, kumvikanisha abantu cyane duhereye mu ishengero. Murazi hari abantu hari uruntu, natwe twaba mbere uhumuriza. Hanyuma
tukabandanya rero dufasha abantu gutatura amatati mu kibano hamwe ubuje kwa pastori yatanze icyumviro shingira abantu batase bo kumvikana ukaba wa mbere. Ikindi twifuza yuko twubaka rokeza mu miryango yacu turongoye, kuko burya n'ubutafite cyarongoye arongoye umuryango wiwe, uwo muryango bikaba myiza y'akarorero uhere ku yiwacu, tukaba model, hanyuma tukaba kandi na model mu bijanye na cohesion sociale, tugapromotinga ubumwe, urukundo, gufashanya. Mani bahezagiye murafise uwo mugambi. Ivyo byose tukabikora dukorana n'inzego ziturongoye, tubamenyesha ivyo turimo turakora, gutyo tukubaka igihugu cacu neza. Ndagenda babwire, hatari ubumwe ikanguro turota tuvuga ntizorishikira. Ubumwe niyo nzira yo gushika ku ikanguro rikomeye cyane, hama n'amasengesho hamwe no kwiga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ku byo byose muri napeke twabishyize imbere, ubumwe, kwigishanya hamwe no gusenga. Rero nababwiye yuko urwo runani rwatanguye muri 2014 tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu, turongowe na nyakubahwa Pasiteri Denise Nkurunziza. Hanyuma kandi turashimiye abakozi b'Imana mwakomeje urwo runani, turaja hamwe turategura ibikorane bininiya, byaba ibikorane international canke national. Twarabonye mudushikira igikorane ca Kolenda, igikorane ca Lob, igikorane n'ibindi vyabereye mu ntara hagati mu gihugu. Imana ibahezagire cyane. Twaritavye ibikorane by'igihugu birongowe n'umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi, n'ibindi bikorane bindi twashikiranye mu bikorane bitandukanye. Imana ibagire neza. Ivyo nivyo vyerekana abakozi b'Imana. Hanyuma kandi tubashimire kubera ko urunani twarashoboye kuvugira abarenganijwe. Twabikoze kuko twebwe turafite inzego zose, ku rwego rukuru gushaka ku rwego hasi. Turafite komite y'igihugu, turafite komite mu ntara, mu makomine, mu mazone. Iki ni ikintu gikomeye cyane gihambaye, kandi ntabwo mutumaramaza, mubikora neza. Hanyuma ikindi nobashimira nuko igihe cyose hageze igihe dusengera igihugu, mwabaye abambere kwitaba ibikorane gusengera igihugu n'indongozi zacu. Nico ndakibashimiye. Imana ibahezagire cyane, kuko igihugu itabaye amahoro natwe tuzoba amahoro. Rero dukwiye gusengera igihugu n'abarongozi bakirongoye kuva ku rwego rw'igihugu gushika kuri nyumba 10. Rero kugira sindabarandire, nagira ndabuse yuko urunani Renapec urafise aho rwavuye naho rushitse. Ubu rushitse ku rwego aho twifuza ko twokwijukira niko bavyiterambere, kugira ngo dushigikire vision mbona kazoza y'igihugu, twicukire ibikorwa vy'iterambere mu gihe twokomeza ubumwe bwacu. Nta mezi menshi ngira n'umwaka
nagize amahirwe ndagenda kuvyiga muri Amerika. Muje tukakorana, muje tukakoranira hamwe, twoshobora gukora ikintu kigaragaza ko koko duserukira ubwami bw'Imana ku isi. Iterambere ikintu gikomeye cyane. Burya ijya mbona kazoza sabandi bazoyikora, nitwebwe abakristo n'abarongozi babo tuzoyishira imbere. Imashime cyane gose. Rero ni muzi mu myaka yo kubatuma itariki 13 14 twige nye twobigenza. Ubwami bw'Imana twigisha bugaragare ngaha ku isi. Imashime cyane gose. Ishengero burya n'urwego iterambere ryose ishobora kubonekeramwo. Gifaransa cyo mu Cyongereza bavuga ngo ni superstructure. N'urwego rukomeye cyane. Mwishengero ziza kuboneka abantu b'aba economiste, abantu bize vy'amabanke, abantu bize ivyo kuziganya, abantu bize ekonomi, abantu bize sociale, abantu bize na politique, bakagira ko bakayina yikora. Yego pastor kumbure nta mwanya tworonka ukuza kuba umukuru w'umugambwe canke tugende kurongora, ariko abo twigisha abanyepolitike beza bazoza gushikira igihugu cyacu kikaba ciza. Dufiko gihambaye cyane, dukwiye kurondera amafaranga mu buryo bwiza bikagaragara. Ibyo biboneke hakoreshwa amafaranga, tuza kuyarondera rero n'umwete wacu wose. Muze murayatuka ngo amahera n'amavyi ya shatani. Oya, si amavyi ya shatani, amahera ni meza, tuzi kuyakoresha. Imashime cyane gose. Ivyo zose tuza kubikora twisunze ijambo ry'Imana, tugaragaza ubwami bw'Imana. Amen. None tuzobaho tuvuga ubutumwa bwiza, nta na cooperative d'office, nta na microfinance d'office, nta na banke d'office, nta ni hoteli nziza. Naranezewe naje ngaha nsanga aha muri kantine ngo free alcohol, no kuvuga ngo ibinyobwa ari mu alcohol ngo nta bihari kuko hava abaje mu rubanza bagwana. Imashime cyane gose. Tukeneye kugaragaza ama institution akomeye cyane, tuzobandanyako. Imashime cyane gose. Urasinda barambire rero nihagira ko dusengera igihugu cyacu, duterura idarapo y'igihugu, tugisengera kugira ngo amatora azaba meza. Imashime cyane gose. Azaba meza cyane, bitorera indongozi nziza, kuko nutabasengera twongeye tuje mu matora tuzoba tiko turononera umugambi w'Imana. Kandi twebwe abarongozi b'abandi turongoye imitima tuza kuba ba mbere kwitaba amatora. Naganda babwire ntimuze musibe kuja mu matora, nazo ari aya nyumba 10. Uti kubera iki? Baje bakisu turongoye baraturaba, tutagiye kuraba amatora, utura amatora nabo bashobora kusiba. Nitubibemwo, tunabigishe ko ateza kugenda, ko ari devoir civique y'igihugu. Yanabwiye yuko ari ahantu hamwe umweveke yasivye kuza gutora abari mu komine bose bakikije iyo diocese yiwe, nta rumwe yagiye, kandi ari eveke yonyene yasivye. Murumva uruhara dufise kuba karoro keza k'umusitwaye mwiza akurikiza impanuro kandi akunda igihugu. Rero ndangize kandi nsaba kubibutsa iri jambo dusoma muri Yohana 17 umurongo wa 20. Sinzi ko wamwe dufasha gusoma wasoma kugira ngo ndangize, kugira ngo mutahure impamvu tubahamagarira kuja hamwe, impamvu kuja hamwe tukubaka ubumwe. Babiri basumba umwe, niko Bibiliya ivuga. Umwe atemvye
undi aramuvyura muguru umwe ntunkunda kuvyura. Rero ico kintu tuza tugikorereko no mu yandi makomine nabonye urongoye komine Muha Benapeka ari hano n'ahandi komine Mukaza, namwe muze mwigane nk'aba bakoze bino bintu, tugaragaze ubumwe n'urukundo kandi mutibagira gukorana na administration kugira ngo kuko nabo nyene birivuga yuko ari abakozi b'Imana. Nahabonye Yohana 17 umurongo wa 20 sinsengera abagusa ariko ndasengera n'abasindi bose bazokwizera biciye mu butumwa bwaba. Bandanya 21 ndabasengera ngo bose babe umwe nk'uko njyewe na data turi umwe nanjye nkaba muri we nibabe umwe muri twebwe kugira ngo isi yizere uwantumye. Ubwo iyo ni message ya nyuma ijanye n'ubumwe ngombye kubashikiriza, ndabamenyesha yuko twese twoba umwe niko Yesu avyifuza, kandi ubumwe buvyara ikintu gikomeye cyane. Muzoba mumpinyuza nimwabandanya gutya, nukuri muzobona ibyiza bidasanzwe, kuko ubumwe, urukundo, gukorera hamwe, Imana iranezerwa. Ega birivuga ngo ubugororotsi bushira igihugu hejuru. Imana ishimwe cyane gose. Rero nitwabandanya gutyo cyane dukomeza ubumwe mu budasa bwacu. Hari umuntu akunda kubivuga rongoye make ngo ubumwe mu budasa bwacu. Nivyo dushobora kuba bamwe twese, ariko mu budasa bwacu turashobora kugira ubumwe. Muri ibi bihe turimo Aiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri Aiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri Aiga News. Mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718115. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Aiga News. Ntucikwe n'amahirwe. Aiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.